Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu kirundi twabateguriye ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Abarundi bahamagarirwa kurima ibitegwa vyimbuka hakiri kare kugira bahangane n'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa. Umukuru w'igihugu ni watera ko kamo ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kirundo. Mu makungu wahoze ari Papa Benwa wa 16 yitavye Imana kuri uyu wa gatandatu afite imyaka 95 y'amavuko. Muraza kubikurikirana byo nyene midonido ryano makuru kazi. Kaze midonido ryano makuru. Abarundi bahamagarirwa kurima ibitegwa vyimbuka hakiri kare kugira bahangane n'iduga ry'ibiciro. Ako nakamo katewe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi hari kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu hariya mu ntara ya Kirundo. Evariste Ndayishimiye yavuze kandi ko ibice 40% vy'umwimbu w'impeshi heze bitabonetse kubera umwavu utabonetse ku gihe. Umuti w'ibiciro no mwimbu. Igihe cyose abaguzi ari benshi kurusha bashora ibintu bizokwama bizimvye. None kwiminwa ivyo ari myinshi yibirondera ari mike namande bahimiriza umuntu wese nakora. Uruhombo rwa mbere twagize uruhombo mu mpeshi. Abantu kuko bari barindiriye ifumbire hajya no kubwira ko twahomvye mu mpeshi ibice 40% vy'umwimbo. Twarahomvye kuko byaracikiriwe vyinshi. Ico ni cambere cabaye. Uvuze rero hanyuma nivyo twari turose baca bumva mu bihugu tuhanura bibe birazimvye cyane. Ibiharage vyagugwa amahera menshi cyane mu bihugu tuhana imbibe. Ndababwije ukuri twaragwanya urugamba kugira tuzibire mugabo bikananirana abajejwe umutekano bose bagatonda. Hari hahandi usanga mu bijanye n'ubuhinga bitagenze neza kuko twarasanze hariho nk'ibitegwa usanga ifumbire ya fomi itari imeze neza nko ku gitegwa cy'umuceri. Twarabonye ko haragabanutse umwimbu kuko ntitwari twarabonye neza yuko ajya mase ya fomi n'umuceri udaduga cyane. Rero dukore kandi dutangure turime ibinyaruka. Hari nk'ubu abarimye twaturaya duto turyoshe cyane kandi twera ningoga mu mezi abiri tuba tweze. Hari habarimye ibiharage vyitwa rufuta madeni vyera ningoga. Tuze turarima n'ibintu vyera ningoga kugira ngo twisahirize hakiri kare kandi ndazi ko ndafise icize. Muri ico gisata nyene c'uburimyi amatoni y'ivu arenga ibihumbi 100 ngo niyo aherera mu nzuzi buri mwaka kubera isi ndimwa idakingiye neza bigatuma itituka ntiyimbuke nkuko vyategerezwa. Ibi nibishikirizwa n'umunyapolitike wo mu Burundi Francis Rohero agira icashikirija kwigabanuka ry'umwimbu. Umunyapolitike habona ko umunyagihugu muto atoshobora gukingira isi ahubwo ari gikorwa cyokora leta kubera gisaba uburyo bwinshi. Uno musi rero nk'ico no kwitaka cartographie agricole ntayiriho. Twese tuzi yuko ikintu gitegereza gutegwa cyane ari biharage. Hamwe barajanye mu myonga umuceri bikaba ari nk'ibintu vyonona imyonga. Iyo tuzi ico bimaze iyo ngene bigenda ubushikiranganje bw'uburimyi umengo buherekeza umunyagihugu uko yamye ari makuva kibaho bamuherekeza uko nyene. Hari aho bagiye imyonga baragerageza kuyigira neza barakora utuntu mugabo ntivyigeze bizana kwereka umunyagihugu ingene uburimyi buca bukorwa. Ahenshi amatongo aratemba inkukura ni nyinshi. Hari ubushakashatsi bwerekana yuko amatoni arenga 100,000 ku mwaka yo baherera mu nzuzi kubera adakingiwe. Ivyo byose ni ubushikiranganje bwategeza kubikora kubwira umunyagihugu ngo nakingira isi ntavyashoboye. Ntashobora kubikoresha isuka canke amaboko. Ni ibintu bikenera uburyo bunini nya bikenera amamashini bikenera gutera ibiti abantu bakabikurikiza. Ntibico no kwita ugushaka volontaria iba amategeko. Abantu ntibasubire gutema ibiti, amatongo akingigwe, amatongo yagugwe, abantu bumve yuko uburimi kibaye igikorwa c'igihugu kidasanzwe. Igitego kibanjabuka amazi bivanye n'umuntu
agishikanye yashaka. Ibiharage ubirimye ukabitwara iburaya biba bibaye njabuka amazi, bivana n'ubwenge bw'abantu. Nico gituma nigeze kugira nti agaciro k'umurimyi agahabwa n'umudandaza aciye ubwenge ibintu abishikana kure. Uravye muri kano karere turimwo, iyi nzara mvuga irikira duga mu bihugu nka vyose. Henshi naho batameze nka twebwe bariko baragira ingorane, ibiciro iwabo biraduga kurusha iwacu kuko hoho bafise n'amahera y'agaciro kudusumvya. Ubiravye rero ikintu cyose twebwe twoshobora kurima tukagitunganya neza tugahaza abarundi, dushoboye kugishora muri Kongo tukagishora muri Tanzania canke mu Rwanda, coba kibaye njabuka amazi kandi cozana amadolari atagira ukwangana. Bivana rero n'ubwenge tubishiramo gusa. Urabona mu gitondo imisi yose abanyakongo baja bukuru bibe kugira baze gusuma ngahi wacu. Muhora mubona ingene abapolisi babuza abanyagihugu kujana ibintu mu Rwanda, bababuza kubijana handi. Ivyo babigira kubera iki? Kuko tudashoboye no kwihaza. Igihe twogwiza umwimbo nkuko nabivuga, abantu bakaronka uburenganzira bwo guhaga ivyo bafise no kubishora hanze. Leta y'ubundi irashaka kuronka amahera menshi cyane y'agaciro gusumba kwamirikira duza amatagisi ku by'abanyagihugu bafise. Mu gisata cy'ubworozi, inka zahawe abanyagihugu bo muri komine Isare ngo zizosahiriza mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi muri iyo komine. Ibi ni byashyikirijwe na mustanteri w'iyo komine kuri uyu wa kabiri. Umugambi w'igihugu jeje kunagura kanovera kisi no gukingira ibidukikije wejeje gutanga inka 237 kuri abo banyagihugu. Gilbert niyo nkuru mustanteri w'iyo komine yavuze ko iyo komine iri mu zakoze ko n'intambara atabitungwa bari bafise, ivyatuma batimbura kubera babura umwavu. Umusi turonse inka 237 ku mitumba 5 ariyo umutumba Kwigere, umutumba Benga, umutumba Karunga, umutumba Gishinga n'umutumba Nyakibande. Rero nifashanye dushime cyane gose, turanezerewe cyane kuko ije gusahiriza cyane kubijanye n'uburimi. Mwino komine yacu nta bitungwa novuga vyari bihari. Ugiye kuraba turi mu ntara yasinzikajwe n'intambara, rero ubu nitwo turayivamo, intambara yaramaze guhera. Ubu rero baduhimiriza yuko gisata c'uburimi n'ubworozi tugikurikirana cyane gose. Rero tumaze kuronka ibitungwa bingana nk'ibi iya mu ntara atabitunga twari dufise, mikuru twari dufise, twahimbawe cyane. Nta vyari bihari, haro nk'imitumba nka Nyakibande nka Gishingano usanga atani inka zari ziriyo. Rero ugiye kuraba ukuntu isi yacu ari isi itemba, iri hano hahanamye, urabona yuko abino ko bararima taronka kavu. Ubu rero turizera yuko tugiye kurima tukimbura, hanyuma kandi bijanye no gufungura neza yuko abini iwacu bagiye kugira amagara meza cyane. Tuzozikurikirana gose, tubaye turabe yuko abo bazironse ubwa mbere bari ko bazifata neza cyane. Tuzoguma tubagendera, hanyuma kandi tubandanye dubahimiriza kugira ngo nabo bandi bene igihugu bari ku mutumba bumve yuko nubwo itaramushikira inka ari igwiwe. Rero turizera yuko twese hamwe bizoshoboka, nk'abene gudushize inguvu hamwe tuzozikurikirana kugira ngo mu misi mikeya cyane kano karere kose kazobe gashobora kuba gafise igitungwa mu rugo. Ano makuru tuyarangirize mu makungu, aho i Roma havugwa urupfu rw'uwahoze ari papa mu idini rya Katolika, akaba ari Benwa wa 16 rwabaye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu nk'uko amakuru ava i Vatikano abimenyesha. Amakuru dukura ku rubuga rwa Euronews avuga ko uwo mumenyeshamana w'umudagi yari yatwaye Katolika kuva mu bihumbi 2005 gushika mu bihumbi 2013, aho yatanga imihoho kubera ikibazo cy'amagara yaramukitse. N'inkuru tubaza Lydia Gahimbare. Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi matin. Papa Benoît wa 16 yitavye Imana mu gatondo kukuru uyu wa gatandatu ku myaka 95 nk'uko amakuru ava i Vatikano yabimenyesheje. Amagara akaba yaramukitse muri iyi misi ya nyuma y'ubuzima bwiwe gushikaho Papa François ari ku ntebe uyu munsi amenyesheje ko agwaye, maze asaba abakristu bo kwisi yose kumusengera. Amasanamu yiwe ya nyuma yagaragaye itariki
itariki imwe uku kwezi kwa 12 2022 yamwerekana hari umuntu aremvye afite icyuma kimufasha kumva ariko agendera ku gatebe gafasha abagwaye kwiyunguruza. Papa Benoit wa 16 azwi ku izina rya Joseph Latinger yari yayoboye Eklezia Katolika kuva muri 2005 gushika 2013 imbere yuko ashikiriza amabanga ivyatangaje abantu benshi ku isi ariko kubera ikibazo c'amagara yiwe. Avant de démissionner à la surprise générale, déjà à l'époque, pour raison de santé. Nkuriyo nkuru rero yo makungu duciye dusezerera ko ano makuru akaba ari nayo hasozereye huno mwaka w'ibihumbi 2022 nk'abashimiye rero mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya.